n'abasirikare ba FARDC bari mu ntara ya Tanganyika hafi ya Kivu nabo ndumva baje kurwana abari Manyema nabo ndumva baje kurwana none bakeneye ko ngira amahoro gute n'abakongomani ubwabo nyine batagomba kurwanira Kongo ugakibona agahugu nkako kariko karabizi yashu igihugu nka Kongo c'est une honte nukuri bateye isoni mes chers amis congolais non c'est pas les Congolais gusa ababantu bose hari akantu basangiye bon benshi kamvuge benshi reka generalize nibave mu itiro barimo amase ya kera ntagiho mu rutaro nibave mu itiro barimo barabe ahantu isigeze Kagame nta nguvu afise zo kuba yogira Kongo kwa igize wapi nuko abakongomani bari mu itiro ryinshi bari mu donc bariko bararota nkamwe bakukura mu itiro cyagumye ari cya Kabila ntabwo yigeze yubaka igisirikare cy'igihugu Chirombo yaje gutwara igihugu iribanga yarazi yuko Kabila mu gisirikare cya Kongo yahashize abahwande donc mu badécideur muri état major ya Kongo plus de 80% hari huzuyemo le Rwandais donc aba pro Kabila nta mu FARDC kwizina donc w'umutima yararimo Chirombo arakumbagaza manda yiwe yose ya mbere atigeze yiyumvira kubaka igisirikare no herakeneye bigende gute iya umurideri Chirombo yakagomba gushika kwanza yubaka igisirikare cy'igihugu donc ibari karakora ubu nivyo yari gutangura kuri manda yiwe ya mbere gake canke mwiriwe bivanye naho muherere ni MC Benita marona neza ko twimwe n'umusanguzi reka tumwakire kugira ngo aturamukize abakunzi bacu kaze cyane bwana musanguzi urakoze cyane Benita ku kikazo maye reka ndamutse ariko badukurikirana aho bari hose kumbure urabari hano mu Burundi canke ku mugabane wose Afrika reka ndetse no ku migabane yose kumbure twatumaze kabiri tutaganira ariko noneho ngira ngo ubu bigiye gusubira mu buryo yego urakoze cyane tutarandiriye rero turitabandanya kuri bimwe ko ravuga ku intambara iri mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi taraciye iminsi ariko havugwa yuko President Tshisekedi aherutse guha umukono President Kagame nk'ikimenyetso cy'amahoro nko gusaba ko abasoda biwe canke se mutangazamakuru mbabarire yego mbabarire ico kindamaze kuvuga ko ibitangabo byinshi ariko ku yindi ncuro reka ndakigarukeko abantu bamwe n'abandi bariko bihenda bavuga ko Chirombo bisa nkaho yoba yanafukamiye wanashaka President Kagame yego abandi bakavuga ibyo bishakiye mugabe ibyo tuko turabonesha amaso bitandukanye cyane n'ivyo turiko n'ivyo bamwe bariko baravuga kwirya geste Chirombo yakoze ico abantu bomenya buriya Chirombo president wa Kongo ikintu yakoze narabisigura ahantu henshi n'ingoma ndabisubiremo Chirombo bisa nkaho yafatiye ukuboko mu safuriya President Kagame yariko aradokoramo nivyo yagaragaje yamufatiye kamvuge uku mu ruhame rw'abantu hariho isi yose abaseruka isi yose Chirombo aca mudoma ku rutoke ti wowe Kagame ndazi yuko ari wewe uri kurateza umutekano muke mu gihugu canje yego wewe wo bishaka je na wewe igihugu canje cotekana burya nivyo Chirombo yakoze mugabo hari ikindi kintu abantu batazi bateko banatahura nama navuze cyane Chirombo ariko yerekana ko akeneye amahoro kandi n'ukuri uravye ivyo ariko arakora ama initiative yatanguje ama lobbying ariko arakora muri za Amerika n'ahandi hatandukanye Chirombo akeneye yuko Kongo itekana akeneye yuko abakongomani bishira bakizana baronka amahoro mugabo biratangaje kumva ko Chirombo yosaba ko Kagame amuha amahoro mu gihe Kagame nawe adakeneye amahoro ibintu bitandukanye Kagame nta mahoro akeneye inove pas de la Kagame haba no mu gihugu ciwe nta mahoro akeneye
none iyo yarondera muri Kongo bigenze gute aya mahoro atanga muri Kongo bigenze gute tugomba gutahura Kagame akeneye iki ni igiki kiriko gituma Kagame ariko yidumbaguza muri Kongo ariko arungikayo by'agasakisaki abasirikare b'u RDF muri Kongo aguma rema imigwi y'iterabwoba muri Kongo ibintu by'abantu bagomba gutangura gushika magingo aya benshi ntabwo barashobora gutahura impamvu Kagame akomeza kudurumbanya umutekano w'igihugu cya Kongo ntacyo dufasha kugira ngo dushobore gutahura neza cyari cyo rero ngomba kuza buriya bamwe bavuga ngo boba bakeneye ko iyi Kivu ndavuga ikivu y'amajepfo na Kivu y'amajyaruguru boyibarikaniza bakayigira igihugu Republika ya Kivu abandi ngo baba bakeneye ko ikivu bayomeka ku Rwanda kugira ngo u Rwanda rube runini ukaba nkako abanyarwanda bo bakomeza kurimba yuko ngo u Rwanda ntirugira imipaka donc bakenera kuguma bagura u Rwanda ibi byose nibyo biravuga mugabo tugiye kuraba mu by'ukuri Kagame si n'igihugu akeneye wapi samahoro akeneye wapi narabivuze Kagame n'umukomisiyoneri ariko bwana mtusanguze ntaguciriyemo turifuza kumenya impamvu President Tshisekedi adashobora kuzana igisirikare ciyo na kugira ngo gihangane ni RDF ibi rero nivyo ngiye kuvuga umbabarire gato nivyo ngomba nshika ko neza mu buryo bweruye sivyo Kagame aramaze imyaka 30 yubakiye igihugu cy'u Rwanda ku butunzi kama bwa Kongo hariho desero kuna wengine bacapira sivyo mugabo tugiye kuraba geographiquement murabona u Rwanda hano ruri u Rwanda rufatanye na Kivu ni kuvuga Kivu Nord wanashaka na Kivu Sud kuko winjiranye za Katogota Kamanyora ushikira muri Sud Kivu u Rwanda rero bon simanye ngende no ivuga reka nkwashi nyine mvugo ryadeko u Rwanda gwiba ubutare muri Kongo sivyo rumaze imyaka 30 gwiba ubutare muri Kongo rubushira hehe mu Rwanda bacabucisha mu Rwanda vers Uganda bava muri Uganda bushira hehe Nairobi uva Nairobi bubandanya mwibahari sivyo aha ni mu gihe utahagurukiye ku kibuga cy'indege hariya i Kanombe donc ibi rero nivyo Rwanda ruriko rurarondera muri Kongo ne vous trompez pas nubaza ngo Rwanda rurakeneye amahoro muri Kongo u Rwanda nta mahoro rukeneye bere byo bakeneye iki bakeneye ubutare bwa Kongo mugabo kubera bariko barabona yuko bivanye n'amatwarire ariko arabagora bashira abapresident babo umwanya ku mwanya bakananizwa donc abakongomani batanguye kwerevuka batanguye guca ubwenge umugambi abahima bari bamaranye plus de 100 ans wo kwimplanta empire hima ubu niho babonye ko bagomba kubushira mu ngiro kuko muri iyi minsi heze barabona yuko bidombaguza muri Kongo ko bagombye atankomanzi nimwe bagakora securite mugabo ubu bariko babona yuko biriko birababera intambara bariko babona yuko bitakiborohera kuja gutora ubutunzi kama bwa Kongo niyo mpamvu rero bashize inguvu kuri balkanization bakeneye ko iyi Kivu yose swate bayigira Republika ya Kivu irongorwe n'umututsi wiwabo umuhima kugira ngo baze baratora ubutunzi nkuko bashaka nta Kivu donc aba bahima ntabwo bakeneye Kongo yose wapi bikeneye gusa burya buce burimo ubutunzi kama sigura yuko neza rero ko iyi ntambara Kagame adashobora kuyihagarika ntigikunda none yo cabaho gute iyi myaka 30 iheze ndiko ndasobanura u Rwanda rutunzwe na Kongo n'ubutunzi kama bwa Kongo so reka cyashira kuca kibazo wabaza rero uti kwera iki uyu Tshisekedi adashobora guhagurutsa igisirikare ngo gihangane n'u Rwanda dabo mugomba kumenya yuko aba president muri Afrika abenshi muri bo ntabwo ari abarideri abenshi n'aba ambitieux ni n'aba commerçant ibi tubimenyere Chirombo yashitse ku butegetsi
azi neza yuko atagisirikare afise. Igisirikare cyitugwa ca Congo FARDC yarabizi yuko Kabila yamaze kuciya approprier. Ibi ngomba ndabivuge mu buryo bweruye ndanabisubiremmo abakuru b'ibihugu bariko bashaka kuja gutwara ibihugu bya Afrika bumve yuko ugiye kurongora igihugu usubirira umuhima umenye ko ubusa n'ugiye kubaka igihugu gushasha. Raba Kagame burya ijya RDF ntabwo ari igisirikare cy'u Rwanda yani igisirikare cya Kagame. C'est tout comme muri Uganda UPDF ntabwo ari igisirikare cha Uganda ni igisirikare cha Museveni. Burya Museveni yohava hajya yogenda twara igisirikare ciwe Irantego meme Kagame havuye nawe nyene yogenda twara igisirikare ciwe. Ibyo nibyo byabaye no kuri Kabila. Kabila yaratwaye manda ziwe imyaka 12 nimba ni 18 araheza aregura mugabo igisirikare cyagumye ari cya Kabila ntabwo yigeze yubaka igisirikare cy'igihugu. Chilombo yaje gutwara igihugu iribanga yararize yarazi yuko Kabila mu gisirikare cya Congo yahashize abahwande donc mu badécideur muri état major ya Congo plus de 80% hari huzuyemo le Rwanda donc aba pro Kabila nta mu FARDC kwizina donc w'umutima yararimo. Chilombo arakumbagaza manda yiwe yose ya mbere atigeze yiyumvira kubaka igisirikare. Herakeneye bigende gute iya umurideri Chilombo yakagomba gushika kwanza yubaka igisirikare cy'igihugu donc iba ari karakora ubu nivyo yari gutangura kuri manda yiwe ya mbere yaratwaye manda yose aregura araheze kuri manda ya kabiri aza kubona niyo bitangiye kuyangara niho atangiye rero kubaka igisirikare cy'igihugu. So ibi rero kubona Chilombo atihutiye guhagurutsa igisirikare ngo bahangane na M23 nuko yarazi yuko atagisirikare afise. Le preuve en est que igihe batanga gufata za Sake za Minova za Goma n'ahandi hose haba hari abasirikare mugabo abasirikare resondiza abasirikare b'igihugu FARDC bati nkonga bagera naho bati indege y'intambara Sukhoi indege y'intambara amabrand amapika byose barabita aho barigiye. Uwo n'umusirikare wahe n'umusiti bishisa kegura ijya ngo ni igisege ndayitwaye mugabo umusirikare umuya force ate indege Sukhoi birababaje kabisa. Ibi rero ni iri niko sinamagiza Chilombo ntabwo yihutiye kubaka igisirikare mugabo nico kintu cyambere agomba gutangura gukora. Iziro ni ngorane tuko turagwamo muri za Afrika kubera ko turiko dutwagwa n'abantu atari abarideri. Abasirikare benshi muri Afrika sabarideri kuko ubundi ubutunzi Afrika ifise ntabwo twagomba kuba tucambambira ibihugu by'abazungu nka Kongo. Ufate kare kuri Kongo yonyine Kongo ubutunzi kama ifise burashobora no kuba bwo provoka 3e guerre mondiale. Ubutunzi kama Kongo ifise yonyene ubu Umunyamerika ahanze amaso muri Kongo, Abarusiya memema, Abashinwa memema, mugabo Chilombo n'umugore si hari aho gukoresha ubutunzi bw'igihugu kugira ngo ashobore kwibaka no kugira iki ibi byaranze. So niyo mpamvu rero turiko turagira ibibazo abanyafrika mu by'ukuri twari dukeneye abarideri abarongozi nyabo apana badandaza abari baza kuyobora ibihugu apana umusekera ashika umukuru w'igihugu ashika kuyobora igihugu agatangura business apana umukuru w'igihugu ashaka ku burongozi bw'igihugu agatangura kwivanga muri ibi na biriya yakagomba guhagararira igihugu inyungu z'abene gihugu agashikana igihugu kwiterambere riramo. Ya turumvise neza ko rukuragerageza kuvuga turumva neza ko Kongo ifise ubutunzi budasanzwe naye ni kubera iki idashobora kuba puissance mondiale habuze iki? Bon
itangazamakuru ni ikibazo nuvuga gihambaye cyane rwose. Ubundi Congo yakagombye kuba ari puissance mondiale. Congo apana mona dufatiye ku butunzi kama Congo ifise yakagomba kuba ari puissance mondiale. Birateye isoni kubona president wa republika iharanira intwaro rusange ya Congo ajya gukomera amashirahamwe mu bindi bihugu ngo bazi bamwubakira ibitaro, ajya gukomera amashirahamwe mu bindi bihugu aze kumwubakira amabarabara, afise ubutunzi kama nkabwo ariko za republika. Birateye isoni, sino guteye isoni, birateye n'akababara. Arashobora kuba ni bimwe mu kintu tuvuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cira. Biriya bihugu ajya amashirahamwe aza kubaka ajya amabarabara, ajya amashirahamwe aza kubaka ajya amahopito, ajya amashirahamwe abesha ngo aje gukora ibikorwa by'iterambere runaka. Wibaze ko ari urukundo bakunda bakongomani rutuma baza hari? No, nuko bazi ko bagiye gutarasa ajya amabarabara bagenda batwaye ubutunzi kama bwa Congo. Barazi yuko baza kubaka ajya amahopito bakagenda batwaye ubutunzi kama bwa Congo. Kuba ariko se uyu president atotuma basagira échange ababwiye ati OK, fais-moi ceci et moi aussi je vous fais ça. Mu mabwire ndabaheretse ibi nibyo yakagomba gukora kugira ngo yubake Congo. Voilà, akaro kari très simple. Raba Kagame yubatse u Rwanda mu butunzi kama bwa Congo. Yarubatse igisirikare ciwe akoresheje ubutunzi kama bwa Congo. Mugabo Chirombo byamunaniye kubaka igisirikare ciwe akoresheje ubutunzi kama bwiwe. Kagame yubatse igihugu, ndabwo igihugu yarondeye amakooperation henshi atandukanye yipote ku butunzi kama bwa Congo. Mugabo le vrai Congo benebwo byabananiye kubaka igihugu cyabo. None twotera imbere gute? Ndabure kubigana gashabu kenshi cyane. Oya, ari ibintu babaje mu byukuri. Bigoye n'umuntu kwiyumvisha. Oya nibitahuri. Bigoye n'umuntu kwiyumvisha. Congo nta mukongomani n'umwe yakagomba kuba akominduru. Arira. Ugacubona gaho mu Rwanda. Donc u Rwanda basimanya ndi wivuge. Congo iri mu Rwanda. Non, u Rwanda rurimo Congo inshuro 80. Donc 80 fois le Rwanda égale le Congo. Sivyo? Ugacubona agahugu nkako kariko karabiziyashu igihugu nka Congo. C'est une honte. Nukuri birateye isoni. Mes chers amis congolais. Non, c'est pas les Congolais gusa. Ababantu bose hari akantu basangiye. Bon, benshi kamvuge benshi reka kugeneralize. Nibave mu mitiro barimo. Amase ya kera ntagiho mu rutaro, nibave mu itiro barimwo barabe ahantu isigeze. Kagame nta nguvu afise zo kuba yogira ko nguko ayigize. Wapi? Nuko bakongomani bari mu itiro ryinshi, donc bariko bararota nkamwe bo kwikura mu itiro. Kagame nawe nyine bibona yuko atacu yaramaze. Inguvu ariko aragaragaza kuri Congo zocika ubusa. So niyo mpamvu rero iyo niko ndavuga cyane ibintu bya Congo n'u Rwanda, sometimes birambabaza vraiment. Birambabaza, birantera inzigo kubera yuko sinzi kandi agahohotero, sinzi kandi akabonero kubona agahugu nk'u Rwanda kakifatira mu gwara igihugu. Ega Congo ni continent. Ubundi Congo ni continent. Ugacora agahugu gatoya gafashe Congo uko kigombe. Mukuru ashaka gusanga ari byo bavuganye kuko urumva neza yuko Chirombo ariko araba nta kintu kimwabona. Babivuganye gute? No, nizo ni bagacaba ariko baragwana. Nizo ni imviri. So reka turangize ikiganiro kumbure. Turangize ikiganiro kumbure navuze byinshi. Ariko ico ngomba kurangiriza ko ni giki? Buriya Congo, igihugu cya Congo, ndavuga abakongomani aho bari. Nibagabanure ubunebwe. Bagabanure ugufyinata. Kuko ugiye kureba abakongomani ahantu bari, ibihugu byose baba barimo n'abantu nta nzigo bagira. Franchement, abakongomani n'abantu bakundana, n'abantu batikoraho. Niyo mpamvu rero u Rwanda ruriko ruraprofita ayo makarite yabo rugaceru yabyaza umusaruro. Kujya kundura abanyama bo niba abantu batagomba kuba bopfira igihugu cyabo.
wewe mubwire Rix starehe abakongomani niko bimereye kabisa. Njye none nabonye aka video ko umugore aravuga ni nta mugabo uzosaba gukubita umugore mu nzu none ako nyine tukagaruke ko kaje ka video. Ego Umugore abonye ingenda ya M23 iriko irabacuna bufuni na buhoro. Sivyo? Icuna bufuni na buhoro abakongomani bose harimo abana, abagore, abagabo. Sivyo? Hama gacubona umugabo ari inama yadugije ukuboko akubise umugore w'ibikofu. Umwe mu M23 ari hari. Izo nguvu bataziye ka M23. So nibareke rero gufinata ubundi igihugu kiragwanirwa. Igihugu kiragwanirwa, igihugu kirigugwa, igihugu ntabwo gitogwa. Ntigitogwa mwibarabara jamais. Igihugu utagisese amaraso aribwa n'imbwa. Cyangwa ukaja kwibwa n'ibikona ku gahinga. So rero igihugu kiri sacré. Même la Bible le dit. Kera abami ba Dawudi bande ba Salomo ba Samuel bande baragwanira igihugu neza cyane. Imana ikabana nabo baragwanira igihugu. None kubera ko uyu munsi tugomba gukuraza amaboko. Kibaza ko bizava mu jibikoroke jamais. Imana ifasha uyifashije dufukame dusenge mugabo dukoreshe n'ubwenge n'inguvu tuzishiremo. Sino nitwagumuku akarere kacu nikazopfa kanose amahoro. Jamais. Kuko hariho akagwi k'abantu bakeneye kuguma bari hejuru y'abandi. Still abari ko bararenganywa badahagurutse berekana karenganywa ariko barahura nako. Nta mahoro tuzopfa turawonse ano kenka. Bisigure yuko rero Kongo itazoronka amahoro mu gihe nayo idahagurutse canke ihagurukana n'abasuda bayo kugira ngo bagwanye ngo. None Kongo yo amahoro bigenze gute? Yatanze ukuboko kugira ngo hage imbabazi. Nkunze kuvuga agaca buriya umwansi w'inkoko sagaca. Oya niki umwansi w'inkoko nizijya nyama zayo. Okay yitagira inyama nagagira umwana. None yitagira inyama gaca ko yironde ko yiruseko. Umwansi wa Kongo rero n'ujya gutari bwa babukoze none kugira inkoko yirinda kontra gaca. N'abariko na Kongo ikingira ubutunzi kama bwabo. Ntabwo ari ubundi muraza gukingira ubutunzi kama bwa Kongo. Kubukingira rero ni kugira abasirikare b'igihugu canke babigenze d'abord nibareme mu bakongomani bose umutima wo kundi igihugu cyabo. Bumve yuko no gupfa bopfa bafiriye igihugu. Niyo patriotisme. Apana kwita abawazarendo kwizina. Nibagira ubuzarendo mu mitima. Kandi ubuzarendo ntibwe mu kagwi kanaka. Bube mu bakongomani bose. Umukongomani wo muri Uvira yumva yuko umukongomani wo mu Bubembe agize ikibazo n'abagize ikibazo. Yumva yuko umukongomani wo muri Goma agize ikibazo n'abagize ikibazo. Umukongomani ni Badorite cyangwa mu Kinshasa yumva yuko yohaguruka akura indege akaza muri Kivu kurwanira Kongo. Mugabo ntibagora. Kongo nabisubiye mu kisabasirika irimo 80 fois le Rwanda. 80 plus fois le Rwanda. 86 merci beaucoup. Mugabo n'abasirikare ba FARDC bari mu ntara ya Tanganyika hafi ya Kivu nabo ndumva baje kurwana. Abari Manyema nabo ndumva baje kurwana. Rero bakeneye ko ngira amahoro gute. N'abakongomani ubwabo nyine bategamo kurwanira Kongo. Aha rero tuko turavuga ibi harabibaza ngo hari inyungu runaka tuko tubironderamo canke iki. Jewe inyungu nuko numva ko abakongomani batekanye kandi bashoboye kurinda umutekano wabo. Ibyo n'ibitwara bice mu natwe mu Burundi. Twabiciyemo twamuze inekera ku mutwe. Mugabo harageze igihe haba ahantu bitanga. Baravuga bati ase reka twemere dusese amaraso yacu kugira ngo abana bacu n'abazo dukomokako bazoe mu mahoro. Igihe rero niki ku bakongomani bahaguruke bose. Harageze ko abakongomani nabo bahaguruka ibitambo bitambwe amasacrifice ahabe kugira ngo abazobakomoka ko bazoe mu mahoro n'umutekano. Sina bitameze uko ibihe tangabo n'ibindi bazokwama bisanga mu bucakara bakajyaga kugatoya mu Rwanda. Birumvikana cyane. Urumva neza ko tubwiye ibintu byinshi bigenda bitandukanye kandi ni n'umuco ku bakongomani. Urumva bavuga ngo
uri gito cyane ubwira gito cyanje tundi cyumvireho na cyane cyane ndibaza bavyumvise cyane kandi ndagushimiye cyane bwana Mutesanguzi kuri byinshi bigushikiriza reka ndagushimire kuri uyu mwanya tumaranye kumbure n'ibyadukundira tubisa kubana n'ibindi urakoze cyane turagushimiye cyane yebye mva mutima nongera nshimira abakunzi ba televiziyo yacu yaga nawe aho bari bose abafashe umwanya kugira ngo bashobore kumviza kino kiganiro tubibutsa ko twabasigiye ikibanza cyo commentaire mutubwira ibyiyumviro byanyu n'ibibazo byinshi mugira mubyandika turabisoma amfuti zobyishyura yari MC Benita reka ndababwire ko ndabakunda cyane naho utaha ciao ciao